Ejo aho bukera mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari nakizigenza mu nzego z'ubucamanza azokwugurura icese umwaka w'ubucamanza wa 2025 ushira wa 2026. Uyu mwaka umukuru w'igihugu agiye kugurura mu gihe ico gisata kibandanya kwidogerwa n'abatari bake mu gihugu uhereye kuri we nyene. Ubwa nyuma aherutse kwidogera cyane iki gisata hari kuwa 21 ruheshi umwaka igitega mu birori vyo kwigira imyaka 5 yari irangiye ashitse ku butegetsi. Perezida yavuze ko urwego rukizingamitswe n'ibiturire ivyo we abona nk'ubuhemu ku gihugu mu gihe ngo bakingira aba bandi bariko barasahura itunga ry'abarundi bose. Umukuru w'igihugu yagabishije ko mbere urugwego rushobora no gufutwa hakirwa izindi ngingo zishasha. Ahandi yagaragaje cyane akababaro kuri urugwego ni muri Nyakanga 2023 aho yari mu bikorwa byo gutanguza umwaka w'ubucamanza nyene ku kibuga Ingoma mu ntara ya Gitega. Mu gashavu kenshi umukuru w'igihugu yagereraniza abacamanza nk'udushetani. Ico gihe yababwira ko nimba bamushavuriye kubera bidogera cyane bogomba bakitwara aho bashaka. None ivyo muri iki gisata c'ubutungane bipfira. Umushahara muto abari muri urugwego bahembwa ngo niyo ishobora kuba intandara. Yamara President Ndayishimiye ntatahura abo bitwaza ivy'imishahara. Ico gihe yatanguza uyu mwaka mu butungane mu 2023 yavuga ko nubwo bokongerwa atabutungane bubereye bopfa bashikanye mu bene gihugu. Yagize ati: turi kumwe n'abene gihugu turashobora kwegeranya ubwo buryo kugira ngo mushobore guharanira ukuri. Ariko ndazi ko atavyo muzokora. Budahindutse mu mitima yanyu ntacyo muzoshikako. Ico gihe yahamagariye abacamanza bakigendera ubuntu kwigaragaza kugira ngo nabo ntibaze bagwe mu bwinshi rwabanzihemba mu gushigikira abanyonyezi b'igihugu. Nubwo biruko abacamanza bo siko babibona. Umwe mu baganiriye n'ikinyamakuru Iwacu asanzwe akorera muri Cour d'appel ya Mukaza yavuze ko ikibazo kizirikiye ubwa mbere ku kugene abacamanza binjirirwa n'izindi nzego mu kazi kabo ndetse n'ubuzima bubi babayemwo kubera umushahara muto. Uyu mucamanza yabandanije abwira Iwacu ko ngo haheze igihe kinini abaronswa akazi muri urugwego bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Ngo hageze kugena aba chef de service baraheza bagatogwa muri abo. Uyu mucamanza abandanya avuga ko ngo mu byo baheza bagakora usanga bitwararitse cyane gushira mu ngiro amategeko akomoka mu mugambwe kuko ngo ari wo uba warabashize muri ico kibanza. Iciyongera ko kubw'uyu mucamanza ngo ni ingene badashobora kwihanganira ubukene mu gihe baba baje biyumvira kuzoyora amamiliyoni muri urugwego rw'ubutungane. Ivyo vy'umushahara muto nyene biravugwa n'abakukuruke bo muri urugwego. Umwe yahoze mu bategetsi b'urwego ari mu karugo k'izabukuru avuga ko urwego rw'ubucamanza rutigeze ruhabwa agaciro gakwiriye kuva no mu ntwaro za kera. Uyu asanzwe uno munsi ari umushingwamanza w'izina rinini yahishuriye Ihris News ko nk'abantu bamenye umushahara umucamanza w'u Burundi ahembwa bogwa mu gahunda. Nubwo atashimye kududurira ko igitigiri, uyu mushingwamanza yavuze ko nk'umucamanza canke umushikiriza manza wo mu rwego rwa Cour d'appel aronka umushahara uri munsi y'umuganga wo mu Burundi. Kubwiwe abona ko vyoroshe kubahindukiza ku ngingo bafata mu gihe birirwa baraca imanza z'amatati ziba zihagaze mu mamiliyaridi. Ikindi naco abacamanza bidogera nk'uko ikinyamakuru Iwacu kivyandika ngo ni ukubona hariho abahembwa imishahara minini cyane muri urwo rwego mu gihe atakirenze bakora. Aho badoma urutoki ku bacamanza ba sentare na inyuzwa aho umwe ngo usanga ahembwa umushahara wohemba abacamanza 10 basanzwe b'amasentare. Abandi bavugwa ni abakora muri sentare igwanya ibiturire ndetse na sentare idasanzwe ijeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo ko bahembwa imishahara minini. Kubwo bacamanza hambavu yo kongereza umushahara ngo ikindi cokiza urugwego nuko ubwabo bo kwishiriraho indongozi zibatwara aho gushigwaho n'urwego shingwa bikorwa pouvoir exécutif rurongoye n'umukuru w'igihugu. Aho babivuga bafatiye ko no mu rwego rw'inama nshinga amateka na henguza amateka abarugize aribo basanzwe bitorera ababatwara mu kiringo kiba gitegekanijwe atari umukuru w'igihugu aza kubagena. Basigura ko mu gihe bitabaye ibyo bigoye cyane ko urwego rw'ubucamanza mu Burundi ruzoshobora kwigenga nk'uko urwanshinga amateka na nkenguza amateka rubikora. Ibyo biruko mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yo mu 2018 ritomora neza ko urwego rw'ubucamanza bw'u Burundi rwigenga.